Bakunzi b'ikiganiro umuntu muzima twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Reka kandi twongere dufata kanya kukengurukira abantu bahagaritse ibyo bari barimo bakaza kudutega amatwi. Nukuri dutamba twirorera turabizi kandi turanezerewe, abana, abakuze, abatama n'abatamakazi, abajene, abantu bose bafasha kanya ho kuza kudutega amatwi. Tubasabiye imigisha y'Imana ngo ibane namwe mwese. Natwe rero twabitavye kandi twaje kuri ya gahunda dusanzwe tumenyereye yo kuri no munsi uganira ibijanye n'amagara mazima. Uno munsi turaganira ku bijanye n'amafigo. Ariko imbere yuko tuyasesangura neza tukuma twiganirire igituma izo ngwara zose zaje. Ni kubera iki mbegana umugambi w'Imana canke byagenze gute? Katubiraye mu gusura mu byageze 2008 umurongo wa mbere. Haratubwira ngo nimwagira umwete wo kumvira uhoraho Imana yanyu mukitondera ibyageze by'iwe byose mbagero uyu munsi mukabishitsa. Uhoraho Imana yanyu azobashira hejuru gusumba yandi mahanga yose yo mu isi. Kandi iyi mihezagiro izobaza ko ibashikire nimwumvira uhoraho Imana yanyu. Aha bagerageje kutubwira yuko intandaro ituma turunka amagara mazima, ituma tugira ubwenge buzima, ituma duhagarara neza mu byampwemo nuko twumvira uhoraho. Aravuze ngo nimwumvira uhoraho mukitondera ibyo yababwiye byose, ko hariho kumva hariho no gushitsa. Hari umuntu avyumva akumva arabikunze mugo kubishira mu ngiro ikaba yindi ntambara. Ni naco gituma rero kumva niko kwanza kwingenzi. Umuntu abanza akavyumva noneho akabishira mu bwenge, noneho akabishira mu ngiro. Yabishyize mu ngiro biva mu bwenge gusa bwo kumva ahubwo bikaja mu mutima, bikaronka ikibanza mu mutima wiwe. Nico gituma rero umuntu agomba kubanza kumva noneho akabishira mu bwenge, noneho yatangwa kubishira mu ngiro bikaja mu mutima, bikimuka bakaja mu kindi cyumba. Iyo bigiye mu mutima rero aho rero niho umuntu aganirira n'Imana. Aho rero niho conscience umuntu aganira n'Imana ikamufasha guhitamo ibibi n'ivyiza. Ariko intandaro mwabize ngo nimwumvira uhoraho Imana yanyu. Burya rero ayi mibiri yacu mubona ifise amategeko. Kuko imibiri yacu nko mubizi ni isengero za mpwemu yera. Ifise amategeko rero yigenga. Iyo uyisha amategeko yayo ari mu gufungura, ari mu kuryama, ari mu kunywa, ari mu gukora, akagira ikintu kimwe wica, ingaruka zigaruka kuri wewe. Kuko umubiri wowo uragororoka nkuko Imana yawubwiye. Iyo ukoreye uko Imana itawubwiye rero urakwereka, niho habaye ingwara. Namba ushonje urabikugaragariza, namba ukenye ikintu urabikugaragariza. Ivyo byose nivyo twita ingwara. Ingwara mu bisanzwe ni ugukena kw'umubiri, uburi kintu cyane nukwica amategeko ajanye n'ivy'amagara mazima y'umuntu. Noneho bikagaragarira ku mubiri ukamubwira ngo ndabara umutwe cyangwa ndabara estoma cyangwa ndabara mushishito cyangwa amafigo n'ikindi cyose bivanye n'ikintu wono wiciye amategeko yacu akigenga. Niho gica kigaragara kikakubabaza. Ni nka soneri birikira kubwira ngo aha ntibigenda neza. Ninaco gituma rero intandaro yavyo ko mubyumvise no kwica amategeko y'Imana. Kwica amategeko y'Imana rero nibyo byazanye ingorane z'ingwara, nibyo byadukwegereye n'urupfu. Ni naco gituma tugomba rero kuraba iyo bitaza kumera gutyo byari kugenda gute, kugira ngo turabe mbega aho tugeze twoshobora kwikosora noneho tukabantu bazima mu mubiri, mu bwenge, mu byampwemu byogenda gute. Reka mumve aho ngo nibica amategeko rero hoho imivumo ntizobazako. Ariko isezerano izi ngwara ntabwo zari zaremerewe ko umuntu azogira gute azozigwara. Reka twumve mu gusura mu byagezo nyene 7:15 haravuze ngo uhoraho azobakura ko indwara zose ntazobateza nimwe muri za ndwara mbi zo muri Egiputa nkuko muzizi, ariko azoziteza ababanka Imana idufashe. Aravuze ngo uhoraho azodukura ko indwara zose. Abanyegiputa bari kugira gute? Bari kugwara. Mbega abanyegiputa bari bagwaye indwara za gute? Barafise indwara nyinshi nto kwenda rondora, ariko reka mumve zimwe muri zo zari ubugumba, izindi zazo gukonyera. Reka muzumve. Haravuze ngo mpere ku murongo wa 20 20 mumve izo bari bagwaye nkenye muri zo. Haravuze ngo uhoraho azobarungikira umuvumo n'amananiza n'ubwiheburo mu byo muzogerageza gukora byose, gushitsaho muzorandurwa mugaherengetera vuba muhowe ibi muzoba mwakoze byatumye mumuheba Imana tubabarira. Aha ku murongo wa 20 tubiye kwanza uhoraho nitutamwumvira yuko azorungika umuvumo n'amananiza n'ubwiheburo mu byo muzogerageza gukora byose. Ubu ugiye kuganira n'abantu benshi usanga abantu benshi barihebuye, usanga abantu benshi basiminiho, usanga abantu bafite ingorane. Iyo bugiyo nawe ni ingwara kutigera bumwa n'ibyo ufise, kwa muniha, kwa muganya nayo ni kimwe mu mivumo. Ukamuraba gusa kote
mbi ntibigire abantu ngo ushima Imana kubona ntari kimuga Imana ihabwe icyubahiro kubona ashobora gufungura bikamanuka Imana ihabwe icyubahiro kubona mvuga hari ibintu byinshi cyane ushimira Imana ariko kubera kutumvira Imana kwica amateko y'Imana Imana nayo yemera ko abantu bazogira iminiho bakamabagira gute bakamaniha bakamabaganya kubera yuko batumvira Imana kutumvira Imana rero ni kimwe mu bintu biteye ingwara kuko ingwara nyinshi ziva mu kutumvira Imana no kutitondera amateko y'umubiri bwa mbere ngo ni iminiho kwama bani habona no muvumo icya kabiri uhoraza batereza ikiza kibumireko kugeza aho azobaherengeteza mu gihugu mugiye kwinjira azobaterera ibizotuma mugenda mukonyera bo no kugwara inyonko nibivyimba birurumba n'indugumba n'ikigatwa n'ukurumvya n'ururyi gwagaheza mbuto bizobakurikirana gusisa muhonye Imana itubabare cyane abatazumvira uhoraho ngo Imana izobatera ingwara zo kugenda bakonyera ni musanga umuntu yaraheze umuntu gasanga agenda akonyera agenda aniha yicaraganya nta munezero aragira yagira hose araniha nta mahoro afise ntubirondera handi ro nshuti yanje no kutumvira amateko y'Imana ni muze twumvira amateko y'Imana yumva Imana ni wizanira umunezero yumva Imana ni wewe bigirira akamaro nkuko tubisanga mu migani igice c'icenda kadusome mu migani naho igice c'icenda twumva icyo bavuga kubijanye n'ivyo byo kugira ubwenge bwo kumvira Imana imigani 9 ndahera ku murongo nyene w'9 haratubwiye ngo wigisha umunyabwenge azorushiza kugira ubwenge wigisha umugororotsi azokunguka kumenya ukubaho uhoraho niyo tanguriro y'ubwenge kandi ukumenya uwera niko kumenya ubwenge kuko iminsi yawe izogwira ku bwanje niwumvira uhoraho ngo iminsi izogira gute iminsi yacu izogwira kubwo kumvira uhoraho niwarondera ubwenge twumvise ngo kumenya uhoraho nibwo bwenge kuva mu byaha niho gutahura niwarondera uhoraho azoguha ubwenge azoguha n'ubuhe ni burimwe mu bwazo guha no kwitungira amagara yawe birimo kuko aravuze ngo uzokongerwa iminsi ku murongo wa 11 kuko iminsi yawe izogwira ku bwanje n'imyaka yo kubaho kwawe izokongerwa niwumvira uhoraho imyaka bigira gute irongerwa ikagwira kuko ntugwara ntupfa gupfa imburagihe bitegwa kenshi nuko tumvira uhoraho maze ibintu hagira gute bikagira ingaruka ku muntu hepfo bavuze ryaje amare kwenda babwire vango niwagira ubwenge niwe uzobwifitiye Nubango niwakira ubwenge ko twumvise ko ubwenge ariko bahiki uhoraho kumbe kubaho uhoraho numugisha kuri wewe nyene wenyene wavyumvise wowe vyitondeye uzobonamo umunezero uzobonamo amahirwe kandi hepfo bavuze ngo kandi niwacokorana ni wowe ubwawe bizobako Nubango nutumvira Imana ukaba umucokoranye ingaruka zizoba kuri yinde kuri wewe kuko iyo wivye cyangwa usambanye cyangwa uroze niwasambana ukagwara umugera Imana sigwa ari umugera ni wowe ugira gute ni ugwara uyirinze rero ukagira amagara mazimu karamba wumva ko ari ugira gute ni inyungu kuri wewe ni byiza rero kwigirira neza tukarondera ubwenge bw'uhoraho tukamumirako kugira ngo imisi yacu ibe myinshi ufise byinshi byo gukora ufise umuryango wawe ufise ama projet yawe nambe nawe uri umusore ugomba kuzogira umuryango ugomba kuzogura imodoka ugomba kuzokwiteza imbere umurimo w'Imana ugomba kuzokora ibintu byinshi muri iyi si uzahura abantu ufasha abakene ufasha imbabari ibyo ntushobora kubigera ko ugwaye ahubwo uzobigera ko kubaye iki akubaye muzima none rero kugira ngo ube muzima mwene data ugomba kurondera ubwenge kuhoraho akubwire ngo banywa gutya bafungura gutya bajyama gutya bakora gutya ibyo bizogutuma iminsi yawe iba myinshi niwavyumvira kandi uzoronka umugisha niko horaho yavuze kandi ngamahanga yose yo mwisi uzoyasumba kubera yuko uzoramba uzoyaberera akamaro umuntu ari mwisi ugira ngo agirire akamaro isi agirire akamaro abo babana agirire akamaro Imana ariko upfuye imburagihe ubuhombeje Imana nabo bayihombeje n'umuryango wabuhombeje n'igihugu cyabo gihombeje rero kugira ubwenge bwo kubahoraho nibwo bwenge Imana idufasha kugira ngo tunke ubwo bwenge mu izina rya Yesu reka none twibandanirize n'amafigo amafigo rero ni kimwe mu ngingo zigize umubiri ariko no kigereranya nko mu vyombo byo mu nzu no gishira nko mu rwego rw'akayunguruzo amafigo ni utunyama tubiri turi mu mugongo dufatanye n'umugongo ahagana kugagufa ka gatatu ku rutugu umugongo kamwe kari iburyo akandi kari ibubamfu hari ibikorwa amafigo ahuriyeko ariko hari n'ibikorwa rimwe ryose igikora ukwaryo turavye nk'iry'iburyo rikorana n'igitigo igitigo naco kaba arico kijeje ikorwa cy'amaraso kuyungurura naco nyiri kuramo ubucafu mu maraso ifigo ry'iburyo rikorana n'igitigo rigakorana kandi n'urura runini rujeje gusohora umwanda uva mu mubiri w'umuntu iryo ni iry'iburyo nayo iry'ibumoso naryo rikorana n'ikintu bita pancreas ariko sinzi ukuntu nocita novuga ngo ni ugwagasha
pancreas niyo ikorana nayo, ikongera kandi igakorana n'ikintu bita mu kirundi igisyo ariyo bita hate, nayo nyine igakorana na rya figo rya hehe ngibubamfu. Nubwo kimwe cyose gisivyo kijejwe, ariko hari nakazi amafigo yose uko ari abiri agira gute ahurirako, nkuko muza kubibona kwimbonesha kure. Nuvuga ngo rero aya mafigo ikintu cyambere ajejwe yose hamwe ni kuyungurura ubucafu, igakuramo ubucafu buri mu mubiri yacu. Imana iradukunda, yarizi neza yuko mu gufungura kwacu, mu kugenda kwacu, aho turyama, aho tubaye, dushobora kwinjiza tubica tutabizi ugasanga ubucafu bwatwinjiye mu mubiri. Imana itekanya ikikurema nanje kindema igutegananiza nshuti yanje akayungiro kazoyungurura ubucafu mu mubiri yawe. Murabona urwo rukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana ni gitangaza gose. Yasize akayungirizo kugira ngo ubucafu nibutwinjiremo. Iravuga iti abantu bagenda bakingire, hari ababikora babizi, hari abakora batabizi. Ivyo byose nta kimana yitayeho muri ivyo, yasize akayungirizo kazoyungurura ubucafu ngo ntibugire ico budukora ku mubiri yacu, ahubwo ibwashemine bugire gute busohoke. Ubwo rero amafigo icyahuriye ko yose kwarabiri nugusohora ubucafu. Icya kabiri nukufata intungamubiri igatandukanye intungamubiri zikaje kwazo, umwanda nawo bazijemo nawo nyine ukagira gute ukaje kwazo. Icya gatatu nukunyunyuza amazi arimo imyanda ikayacisha mu mitsi yabigenewe, noneho iyo myanda ikayashemina mu miringoti iyajana mu kantu bita agasabo karimo umwanda muto, ariko no kwita vesi. Ubwo murakumva rero ako niko kazi kamafigo. None muri ko murambaza muti amafigo none tumaze kumbushajejwe agwarate. Aya mafigo aragoye kuba afite ingwara nyinshi, kuko mwumva ko aje no kubika no gukwega ubucafu abwashemina buje naho aho bugenewe kugira ngo busohoke. Naco gituma afite niki n'ingorane nyinshi. Na urumva ahantu haca ibintu ibicafu kugira ngo biyungurugwe, murumva ko namwe haba hari ingwara nyinshi. Amafigo rero ni zimwe mu nyama zikunda kugira ingwara nyinshi. Amafigo afite ingwara zishika kuri 12 arizo tugomba tuvuge mu ncamake, ariko ntimugire ubwoba ko turaza kuzivurira hamwe zose. Izi ngwara 12, iya mbere niyo twokwita lithiase urinaire, ni ingwara y'udusenyi tuja mu nzira zo kwihagarika. Utwo dusenyi kenshi dukunze kuva ku bantu babafashe intungamubiri nyinshi, noneho zagera ahantu mu turingoti ahantu hari amazi zikahirunda zikibumbabumba, noneho ugasanga kubera ziba ziri hamwe kandi ari intungamubiri nyinshi zarengeye umubiri, ugasanga zagize gute zibumbabumbye. Mbere benshi urashaka gukoraho ukagira gute ukatwumva ukoresheje n'intoki, kumva utwo tuntu tugomba kumera utabize ngo tuvyimba je mumengo utuntu tubisenyi kutubuye turimo. Utwo rero tuba ku ntungamubiri ziba zabaye nyinshi zikirondera hamwe. Ni naco gituma rero iyo ni imwe mu ngwara zifata amafigo. Urashobora kutagwara iyo ahubwo ukagwara iyindi bita hématurie, yoyo igaragazwa no gusoba umwanda muto mugo kabona umengo urimwe amaraso, kabona umengo ikurere yayo yahindutse. Iyo ni indi ngwara y'amafigo. Ushobora kutagwara iyo ukagwara iyindi bita edeme nephrétique. Nuvuga ngo izo edeme ni ibivyimba mugo biba mu ngingo, ugasanga ahantu ingingo zihurira hagiye gute hagiye havyimba. Urashobora kutagwara iyo onyi ukagwara iyindi yitwa hydropsie, nayo rero iterwa no kuvyimbagiraho, ako yo ntivyimba mu ngingo gusa ahubwo vyimba umubiri wose. Hari n'iyindi yitwa nephrite na nephrose, zozo nudusonga tuza ngaha mu mafigo. Hari yindi yitwa pyélonéphrite, yoyo ifata mu kuziba kw'imiringoti ya yindi iri mu nzira zijana umwanda muto. Naho nyene ni yindi ngwara. Nama infection urinaire yo narayigishije ndirazwa mu maze kuyimenya ifatira mu bihimba byo kwihagarika, nayo nyene ubwandu umuntu aba yafashwe n'ingwara naze babwiye ko sindi bizisubiremo. Iyindi ni cystite irangwa no kuribwa mu kiziba cinda. Iyindi ni érythrite irangwa no kuribwa mugo mu muringoti uva muri vesi. Iyindi nitwa enurésie, yoyo no kwihagarika kenshi mugenda kwihagarika. Iyindi niyo no kwita incontinence urinaire, yoyo irangwa no kusanga kenshi mu kenyezi igitereko cyo cyagize gute cyagabanutse cyonze cyanyunyutse, nayo ku bagabo bobo baca bagwara prostate. Iyindi niyo no kwita colique néphrétique, nayo irangwa no kuribwa mu mafigo. Eka mbere hari n'izindi nyinshi ziranga ko umuntu agize gute agwaye amafigo. Urumva rero ko aya mafigo afite ingwara nyinshi. Ari naco gituma umwese turiko turabiganira ngaha kuri imbonesha kure ashobora kumva ati mbega basaje ngwa yiyi. Hari
izitandukanye kandi zikagira n'ibimenyetso bitandukanye ku buryo muri iyi minota umwe wese atogenda isugura ingwara imwe yose woyigisha imwe yose ifata umunsi urumva ko amafigo ari biza kuyavurira hamwe hari imiti umuntu ashobora gufata ikavura izo ngwara zose kazivurira rimwe ariyo tuze kuraba aya mafigo rero ajejwe nkuko twavyumvise gusohora imyanda nubwo afite ingwara zose ariko murumva yuko igihe adakoze ngo asohora imyanda ikaguma mu mubiri murumva ko namwe umuntu yomara igihe gito cyane naco gituma ari inyama umuntu agomba gukurikirana cyane akazigirira isuku akaraba ingene yozivura abatarazigwara bakazantretener bakazifata neza kugira ngo ntibazigware nawe urumva ikintu kigufasha gusohora imyanda muri wewe akayunguruza haguma akayungurura ubucafu kabuta kazivye urumva ko ingorane ziba zibaye nyinshi ni ngombwa rero ngo aho kanyama hagire guteka tukiteho cyane kuko ikintu cyose Imana yasize mu mubiri gifite agaciro kadasanzwe kandi ifite igituma iyo kabuze rero karahara mu ruganda ntibacura burya izivye amafiga zivye kiba kibazo gikomeye cyane ni kana no turabingene isohora imyanda ayo amafiga asohora imyanda ayakishije kwanza umucuya akongera akayacisha mu mpwemu duhema kutuba tuko turavuga guhema hari ubucafu busohoka tukongera tugasohora ubucafu ducishije mu kwihagarika umwanda muto tugasura kandi tugasohora ubucafu duciye mu kwihagarika umwanda mukuru ivyo byose rero ni ibintu ubonye ikintu kitagenda neza ugomba kwihutira cyane kugira gute kugikurikirana no kukivura kuko haba ari ikintu cyazibiye mu mubiri kandi kubera yuko novuga ni nk'ibintu bimeze nka chaîne bikurikirana hagize na kimwe kiziba kisha gituma nibiri inyuma yavyo bitakora neza mu mubiri wose kagira gute ukaba urozwe naco gituma umuntu wese agomba kwitwararika apana kubona maze umunsi umwe tituma canke imisi bikomwe ngo nibisanzwe oya nta bisanzwe birimo kurikirana umenye gituma umenye ho byazibiye umenye ho byo none kari wumvise agasonga ariko gafata ngo ni gato kuko gashobora kuzobandanya wumvise mwene babwiye twaturitiyaze utuntu tumeze nk'utubuye dukarikira ugomba kudukurikirana ukamenya aho turiko turava ntubone ngo nibisanzwe nta kintu na kimwe kiba gisanga mu mubiri yo ari kintu étrange kije mu mubiri gishasha rero katwirabira ahubwo none ibintu bitera ayo mafigo kugwara ni biki nkuko wakurikiranye kuva mu ntango ndibaza ko ari cyamaze gutora ibitera amafigo kugwara ni byinshi ariko katuvugemo bikenye ikintu cyambere gituma amafigo agwara nuko abantu bafata intungamubiri nyinshi mbere ziva mu bikoko zirenze urugero ugasanga umuntu ajya nk'inyama buri munsi cyangwa amafi cyangwa amata cyangwa amagi cyangwa n'ibiharage ukabijya iminsi yose hamusi n'umusiba ibyo byose intungamubiri zibaye nyinshi ziribumbira hamwe kuko umubiri utora ivyo ukenye bya bisigarwa cyugira gute ugacubirojeta ni naco gituma rero uje usanga umuntu yagiye avyimbagana ugasanga umuntu afisinda kugira ngo afisinda zitatu ugasanga ibisusu na mahero kubera yuko byagiye vyistoka bya umubiri watoye byukeneye ibindi bigira gute bija kwibumbira ahantu hamwe ikintu cyambere gitera rero amafigo nukugira excès de protéines gufata intungamubiri zirenze urugero ariko izo mu nyama zozo zikaba zirengeje izindi zose gutuma habaho amafigo kuziba kubera yuko ayo mavuta abigora kugira gute kuyungurura icya kabiri gitera amafigo nukutanywa amazi ahagije abantu benshi ubu barasimbuje amazi ibindi binyobwa abandi bakunda amaji bagakunda amafanta bagakunda inzoga atuji amarikeri inzoga z'ubwoko bwinshi ibyo byose nimwe mu bituma amafigo agira gute aziba kuko amafigo mu byose kurabiha ikenereye amazi kugira ngo namuneza akayunguruza n'abatakazi baje akabana mu ngo zabo akayunguruzo gakenera amazi kugira gute kazibuke rero ukizemo ibindi byose ahubwo ubugiye kugira gute gushiramwe mwo kuzibya uwo muna akayunguruzo ucyushiramwe ibiharage umva utaciye kuziba do plus ucyushiramwe inyama hoho rero c'est le pur naco gituma rero amafigo abakeneye akayunguruzo kabe kari clair kandi ubwira kabe clair gakeneye amazi rero ni meza cyane uko mwayizinga hanye umuntu agomba gufata iritiro n'inusu mu gitondo igikombe ku mutaga ikindi gikombe cy'inusu ku mugoroba ikindi gikombe kugira ngo uyungurura amafigo yawe amererwe neza umubiri wawe amererwe neza ivyo ni ibintu bituma umuntu agwara amafigo ikindi cya gatatu hari n'ingwara zituma umuntu agwara amafigo ingwara zo mu mihogo kenshi zituma umuntu kuko yararyama gasinzira bucafu kazabwira gute bumanuka mu bimiri amamigdalite amangine chronique n'ibindi byinshi ibicafu byabyo bizi byikamera bashobora gute kuja mu bibiri ntandi bimanukira bashegera kugira gute kuja mu mafigo ivyo iyo ngwara yo mu mihogo ikindi ingwara yo mu menyo nayo irashobora gutera ingwara yo mu kanwa irashobora gutera ingwara z'amafigo ikindi ni ingwara zo mu maguru nazo ziratera amafigo ikindi cya gatanu gitera amafigo ni umuntu kuba arafata imiti yo kwa muganga myinshi
nayo imiti yo kwa muganga mujya muyisoma n'inyuma iranditseho ngo drogue na madrogue nayo nyene ubushize hehe mu mubiri wawe nayo biragenda bikirundika ahantu ugasanga bizanye ingorane. Ikindi kandi nuko umuntu atiyuhagira, iyo umuntu atiyuhagira adakunda kwiyuhagira nkuko byagenewe, iyo utiyuhagira noneho wa mubiri ntubugisoye kugira gute gusukurwa ngo usohore ubucafu twadutoboro turi ku mubiri ngo tugire gute dusohore yamye twumvise ngo iraza guca mu cuye. Rero iyo tuyuhagiye biragandara ko biraza bigasanga umubiri urazibiye bikabaraho bica bigatuma umwanda udasoka neza. Ikindi kandi gishobora kubitera ni igihe ukorera ahantu hugaye uba haraje iterambere abantu ugasanga barafise amaklimatizere mu biro ugasanga bugaye mugasanga iyo hadasukuye neza bwa bucafu bwose bwari hasi klimatizere yo gumonho buhabwa cyangwa se ukaza bukwirundamo kubera ahameze nk'akayaga aho kayaga roka iyo gatoye bucafu kakaba gahari hari klimatize mugasanga hasi hasanga hari bucafu ntiyagira isuku neza ntiyakorofye bwose bikwirundamo ugasanga nta madirisha hari yagutse ashobora kwinjiza akayaga oxygen nziza navyo biratera amafyigo. Ikindi ni imicafu iba mu muntu ibimaze mu minsi umaze igihe kirekire ugwaye ukaburyamye imicafu ikaba yarakwirunze mu myinshi ntishobora gute ntishobore gusohoka. Ikindi ni ugufungura ibifungwa cyangwa ibinyobwa bikangura umubiri les excitants ibintu by'icayi ibintu by'amakawa ivyo ni ibintu bikomeye mu gukamura amazi abari mu mubiri. Iyo umuntu akunda gufata icyayi bigishakira kamura amazi ari mu mubiri ivyo byose kandi twumvise yuko aya mazi nayo amafigara yakeninga yakoresha nk'ubunyoye icyayi kaca ikamura ya mazi nubwo wanyoye ugacushya y'icyayi kakamura ya mazi ntaco bugize gute ntaco bukoze. Naco gituma rero ivyo ni bimwe mu bintu bitera amafigo kugira gute kugwara kandi muzi ko amafigo ari kintu ciki cingenzi. Ivyo rero umuntu wese agomba kugira gute kuvyirinda kugira ngo none kwa kumvira uhoraho kumutera umunezero kumutere guhigwa kumutere kuramba. None afise amafigo nibiki nenageje kubivuga kubera ko amafigo afise ingwara nyinshi 12 ngo nazibabwiye biragoye noneho rero kugira ngo umenye ngo agwaya amafigo y'ubuhe bwoke atabanje kugira gute kuyipimisha akamenya ngo ngwayaha nihaha mbabaraha. Ariko hari ibimenyetso rusangi umuntu tworabirako. Ikintu cyambere urabirako umuntu agwaya amafigo aravyimbagira mu ngingo cyangwa umubiri wose uko nababwiye hydropsy ugasanga umuntu ugasanga umengo yuzuye amazi. Ivyo ni bigaragaza ko umuntu agwaya amafigo. Ikindi bigaragaza ko umuntu agwaya amafigo muri zo ngwara zose muri rusangi akunda kugira inyota nyinshi yamana icyaka haba ku mutaga haba mwijoro yanywa amazi ukamengo ntakaragira gute ntabari karagira gute ukamengo ntakaranywa amazi. Burya mu isango ajya amazi unyoye si yacakora ubwo nyene ahabwe wumvise unyotewe amafiga bakomye induru abayumye abakeneye ikintu cyo kwira gute kuyatabara. Ariko iyo haya amazi burya amazi unyoye aja gusuguma yanda sanga ari mu mubiri yacu burya aja gusuguma amazi abasanga ari mu mubiri yacu agaca agenda ahubwo gashikaho yaragenewe. Ni biza rero kunywa amazi rero iyo umuntu uzokumva guma ataka nukuraba nikiyo mu bimenyetso byo ntagwa y'amafigo yumva guma nyotegwa aguma agira icaka kitagira gute kidahera. Ikindi gisho kugaragaza ko umuntu afite amafigo ni umusonga uba hano mwitako ukarabiriza ino mu mugongo. Hari abantu bafite umusonga kumvekana hambere hari naho bishikagira gute bagacumbagira ukabona umuntu karacumbagira birashobora gushika uwo kabagwaye iki amafigo. Ivyo navyo nimenyetso biranga ko umuntu agize gute agwaye amafigo. Ikindi gishobora kugaragaza yuko umuntu agwaye amafigo ni ugucika umugongo ku mugongo uracitse navyo yashagaza ko umuntu agwaye amafigo. Ikindi ni umuruho wamumva umunaniro wamumva wiremereye kumengo nta kintu nakimwe ushobora gukora. Ivyo navyo ni iki nimwe mu bigaragaza amafigo. Ikindi ni umuriro mwinshi udahera navyo nyene birashobora kugaragaza ko umuntu agwaye amafigo. Ikindi ni umutwe nawo nyene udahera ugumu kujya buri mwanya naho wanyomazi naho wagira ku mutwe kabandanya nukuraba naco nikibo mu miyeso by'umuntu agwaye iki agwaye amafigo. Urumva rero ivyo byose ni ibintu bigaragaza ko umuntu agwaye amafigo. Harimo n'ibintu byo kwamana ufise intege nke ivyo byose ni ibintu bigaragaza ko umuntu agize gute afise amafigo. Kubera rero amafigo twumvise ko afise ingwara 12 zitandukanye ugomba kubanza kumenya neza ingwara yawe ugwaye ari ubwoko bw'amafigo noneho bakuvura ukamenya ko nefrite ko ari colique nephrite ukamenya ingwara ko ari litiaze ukamenya mbese yariyo. Nicyo gituma kwa duhanura abantu kuja kwa muganga kugira ngo ntiwibwire ahubwo umenye ngo ni yihe kugira ngo urase nyene ahagize gute ahagwaye. None rero umuti none ayo mafigo yagwaye twayavuza iki mbega utaragwara we yo kwikingira gute? Ivyo byose nibyo tugomba turabire hamwe kugira ngo umuntu avura amafigo. Ubwo rero kuyavura no kwikingira turabifatiye hamwe kugira ngo umuntu avura amafigo. Icambere twumvise kubera amafigo rero ari ibintu by'ikuyungurura bikeneye amazi kubera bisohora ubucafu. Ikintu cambere ni ugufata kiri y'amazi ukanyufata amazi ashushe
y'akazuyazi imisi yose mu gatondo ugakurikiranya imisi 9. Ufata amazi ashushe ugashiramwo indimu imwe nziza freshement cuit ikiri mbisi, ugashiramwo n'ibiko bibiri by'ubuki, ugashiramwo n'amavuta ya olive, huile d'olive, ayo mavuta ya elayo, ugashiramwo ikiko kimwe. Iyo kiro ukayifata imisi 9. Iragenda igakura ubucafu bwose rero mu bikagira gute igasiga ihasukuye neza. Wagiriwe ubuntu ukaronka umunyu wa gikukuru ushiramo akayiko gato byo bibaye akarusho. Ivyo bintu iyo bifashe imisi 9 ikurikiranye yewe ntakantu ko gacafu gasigara mu mubiri wawe uzokuvumerewe neza ukumva ushoboye ibyo utoshoboye ukumva uruhutse. Uwundi muti wa kabiri wadashoboye kuronka ivyo ndiko ndababwira ni ugufata imishatsi y'ibigori yuzuye urusha mu gihe cy'ukora ko ibigori rya mishatsi ntimukaje muyita ahubwo muje muyibika muyishira ahantu mbere n'abagomba kudandaza hoza arayibika zatumurangira abakiriya bayikeneye kubera bagama amafigo ni benshi ukayisoroma ukayikura ko rya mishatsi y'ibigori ukayibika ahantu heza hasukuye mu gakarato keza none ugafata amashi abiri yuzuye imishatsi y'ibigori ukayashira mu mazi ukayateka mu litiro ry'amazi wamara guteka mu litiro ry'amazi bimara kubirana ugakura kuziko ukayungurura wamara kuyungurura ukajifata gatase mu gatondo agatase saa 6 mu gatondo saa 6 ayo mazi nayo aragenda akayungurura ubucafu bwose buri mu mubiri amafyigo akamererwa neza mbere n'abana bakunda kugira ikibazo cyo gusoba aho baryamye nayo wahayo mazi ico kibazo ubugikemuye ntangurane basubira kugira ubwo uyo n'umuti wa kabiri. Umuti wa gatatu ni icamwa bita pasteke. Kijya pasteke no ugifungura imbere yo gufungura ifungwa za saa 6 ukagifungura ugifashe gatatu mu ndu ukabikora ukwezi ikibazo cy'amafigo cyagize gute kiba cyakemutse. Umuti wa gatatu ni ugufata agasalade k'igitunguru ugashirako n'indimu noneho ugashirako n'amavuta ya elayo ugashirako n'ubuki aho gasalade ugafungura neza imbere yo gufungura ifungwa za saa 6 ibitunguru babikase mu buryo bw'umuzingi nako gasalade kagira gute karafasha mu izo ngorane zose z'imyanda biri mu mubiri. Umuti wa nyuma nuguzura simbolanya jus ya seleri na jus ya pomme. Uno musi wafashe jus ya seleri ejo ugafata jus ya pomme. Ivyo navyo ni umuti mwiza wa mafigo. Murumva ko Imana yaturemeye byinshi ari umukene ari umukire yewe ni waba uri umukene ntuzobora n'imishatsi y'ibigori naho wesaba ntawe uzayikwima. Imana rero idufashe kugira ngo umuntu wese ari umukire ari umukene twese twivure tugira amagara mazima duhesha Imana yacu icubahiro dufashe imiryango yacu natwe twifashe Imana izabibahe natwe zabiduhere hamwe mu izina rya Yesu.